Banywanyi ba Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mu makuru yacu havugwa irya nino mu bisata bigiye bitandukanye kuri wa gatanu kw'igenekerezo rya 24 kwezi nzero 2025 turabahaye ikaze ariko tubabwire ko mu mwanya isase muza gukurikira inkuru ku buryo burambuye ni inkuru rero idahumuriza na gato musengere umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Imana imuhegukira byihuse amakuru ahari nuko yaraye amanukanwa ijoro na Ruseba Habaniha i Bujumbura nyuma yo gufatwa gitoruka n'indwara aho yari mu ntara ya Ngozi. Ese byo bavyavuye kuki? Ese ubu byo bavyifashe gute? Ariko haravugwa amakuru yuko agiye guhabwa transfert akajanwa mu gihugu ca Kenya kuvurirwayo naho rero bitari vyemezwa. Ivyo byose ni mu makuru muza gukurikira muri video mu kanya tugiye kubahereza ntimuze gucikwa. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kandi utegereze iyo nkuru kugira ngo ntize kugucika. Mu kanya gatoyi turaza gusubira.